mwana umwanya. Ikindi no babwira nuko muri intambara nuko Tanzania, Angola, South Africa bose bamaze kwivanga mu kibazo cyo muri Kongo. Kibazo cyo muri Kongo. Tanzania yo yarabonye ko gukwega amaguru ataco bifasha. Tanzania ubundi kino kibazo ntiyagifashe nk'icayo. Igihugu ca Tanzania yarazi yagumye kwega amaguru ubu bari ngaha mu kiya ca Tanganyika ejo bashaka kugera ikaremi na Tanzania ikagira ntigashikirwa bambi atari biganiro canke umuti nyawo atari biganiro kubera ko twarabivuze kenshi President Kagame ntakundi biganiro arakunda intambara kuko no mu biganiro byinshi amabivuka akavuga ati jewe ndashimira inko muhuza abarundi ntibace bashoka binjira mu ntambara direct kubera ko bategeza kubaza umuhuza cyangwa ujya bahaye itegeka ateye mugabo ivyo batubwiye gute bimeze gute rero yaravuze nti barindiye itegeko Trump ababwire ko byabananiye bega Trump ko tubona South Africa, Angola na Tanzania bashoboye kwinjira muri iki kibazo ubwo Trump niyo bayananiwe ubwo Trump niyo bayababwiye ati ni mu vyikorere iki ni kibazo rero cyo gutuza M23 ntizobabesha. Yes, ngundira kandi bantu b'Imana tubaramutse mwebwe mwese mudukurikirana aba mu Burundi hanze y'u Burundi turongera kubaramutsa bwakeye namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. So mbere ya byose agomba ubwo twe tubakumbuye cyane yicari kirekire tutabana na mwebwe bivuye ku mpamvu z'akazi binabiriye twafatiriwe ego turongeye kugaruka kugira ngo tubasangize amakuru avugwa mu karere. Twagiye tubona benshi bavuga ko turagaragara ngo kubera Uvira yo bayafashwe sinzi ibindi bavuga amajambo menshi ariko kuri suko ukuri nuko twahora mu bindi mabandi mabanga y'akazi cyo bituma dufatirwa darashobora kubaha amakuru agezweho ariko turagarutse twongera tubifuriza umwaka mushasha bonane nshasha nibaze ko mwayisangiye n'imiryango yanyu nibaze ko byagenze neza cyane ego uno munsi turi kwigenekerezo rya 12 igenekerezo rya 12 ukwezi no kwa mbere mu 2026 tuje ngakugira ngo turabire hamwe umugambi Kongo ifise gutera u Rwanda. Ibi ni ibintu biko biravugwa bivanye nuko amasezerano ya Washington babonye ko atacu yamaze ihitamwo Kongo yahisemo kubyikorera. Ikindi kintu tugomba kubabwira indi po ya kabiri tuza kubabwira turaza kuvuga pourquoi kugeze isaha muri Uvira M23 kiriyo mbega Kagame iyo bayagaye itegeko rya Trump ibintu bimeze gute ni muri iki kiganiro tuza gusesangura turabire hamwe ukuntu ibi bintu byose mvuze ukuntu twabisesangura. So tutarindire cyane reka ndabipfurize umwaka mushasha nongene shimira mwebwe mwese mudahengeshanya gukora subscribe cyangwa s'abone nizere ko muri abantu bagaciro kandi turabishima cyane kubera ko tudatamba twirorera. Rego reka tugende kuri po ya mbere. Kongo irafise umugambi wo gutera u Rwanda ivyo nivyo inyuma yaho President Tshisekedi abonye neza ko ivyo barimo na Kagame ari nkinamico kwama mu biganiro ahana hariya kwa mu biganiro byi Washington, Arusha, Qatar, amasezerano byanda gutakiye. President Tshisekedi yoba yabonye ko neza na neza umugambi atari biganiro canke umuti nyawo atari biganiro kubera ko twarabivuze kenshi President
Kagame ntakunda ibiganiro, arakunda intambara, kuko no mu biganiro byinshi amabivuka akavuga ati jewe ndashimira inkotanyi n'inkoho ibyo byampaye igihugu. So Kongo none bimeze gute? Uno mugabo umeze gute? Tshisekedi nabo bafatikanije gutwara igihugu baricaye hasi baravuga ati tugomba twihe ikiringo c'imyaka 5. Ikiringo c'imyaka 5 no kuvuga budget iri kurategura intambara, ubundi uragerageza gushiraho na budget canke kuvuga ati iyi ntambara ni yamara igihe kingana uku, abanyagihugu banje bazojya iki, bizogenda gute. Muce guravyitegurira, uragira amastock y'ifungurwa, urategura amafaranga. Rero Kongo aramakuru avuga ko ifise budget ya miliyari 5 z'amadolari y'abanyamerika. Miliyari 5 kuvuga umiliyaridi umwe w'amadolari y'abanyamerika uzokora umwaka wose, kugira ngo bashobore gukuraho inkotanyi za Kagame. Tshisekedi yagera bivuga kenshi ati jewe u Rwanda nzorutera bakafata kumengana imikino, ariko ntivyabaye kubera ko Tshisekedi yashize imbere cyane diplomasi, ariko umugambi wo gutera yoba yawugarutse ko bivanye nuko ariko arabona ko muri diplomasi ata bintu biriko birakora. Aho tugeze ubunye igihugu kiragutera kikurusha inguvu kikagushimuta. Mwabonye president wa Venezuela Nicolas Maduro bivyamushikiye. Tshisekedi nawe ashobora gutera agatera u Rwanda na Kagame akamushimuta bishoboye, kubera ko niho isi igeze. Intambara rero irashobora kuza mu karere, intambara irashobora kuza mu karere, especially mu Rwanda. Mu Rwanda niho hashobora gutangurira ino ntambara. Narabivuze kuva kera mu biganiro ati u Rwanda rwaratanguje intambara, ariko ntiruzomenya ingene izohera. Nuko murabibona neza ko ibintu bigiye gukomera. Hariho umuvugizi umwe wo mu gisirikare ca Kongo babajije ati kubera iki none mwavuye mwubahirije akoro ya Washington, Kagame nawe ntiyayubahiriza, ndavuga M23 ntibayubahiriza, mwe byakiriye gute? Yarishuye ati ibyo bakoze twarabibonye, ati mugabe ijya n'ibintu bitoye dushaka kubakuraho umwanya n'umwanya. Ikindi no babwira nuko mu intambara nuko Tanzania, Angola, South Africa bose bamaze kwivanga mu kibazo cyo muri Kongo. Tanzania yo yarabonye ko gukwega amaguru ataco bifasha. Tanzania ubundi kino kibazo ntiyagifashe nk'icayo. Igihugu ca Tanzania yagumye kwega amaguru. Ubu bari ngaha mu kiyaga ca Tanganyika, ejo bashobora kugera ikaremi na Tanzania ikagira ntigashikirwa. Ibere Tanzania yanse kugira umubanyi nka M23, yavyanse kabisa. Rero je ndaza kubihuza n'ikibazo gira kabiri, ikatwaye duheze nuko Tanzania yongeye kugira kwivanga mu intambara. Angola, South Africa, ibi byarigeze kuba muri za 2012. Ibi bihugu nibyo byashoboye komora M23, ariko abantu babandanya bavuga ngo kwicuru ntibizokunda, ngo M23 yariyubatse, ngo birakomeye. My friend, umuntu M23 yamiyubakwa n'abazungu. Ahubwo nimuvuga ati uyu mwaka umuzungu yashizemo budget nininya cyane irengeye yiyo yahora ashiramwe. That is why mubona muvuga ngo yari ikomeje. Reka nje muri po ya kabiri, kubera iki Kagame ariko arasuzugura itegeko rya President Donald Trump? Ni kubera iki? Ubundi umunyamerika ukuntu akora
nibaza ko igihe president wa Venezuela afashe harashoboye kuba avertissement ku Rwanda kuri president Paul Kagame avuga ati ubukurikira ni mwebwe ubutani mwebwe. Kagame n'umuntu bigaragara neza ko bavuga gute adakunda ibintu by'amahoro. Ndabigarutse ko nabivuze ntakunda ibintu by'amahoro. Ina mpamvu mubona ibintu by'ibiganiro wewe ntakeneye no kubyumva. Rero je ndiko ndabona akaga gakomeye cyane kuri president Paul Kagame, akaga gakomeye gose bivanye nuko ariko arasuzugura itegeko rya Trump. Bamwe baravuga ati ni nkinamico nibo bamutumye ariko sindavyibaza ko Trump abona muri Congo sizo yobona ku Rwanda. Niyo mpamvu Trump atari ku ruhande rwa Kagame. Mwanya n'umwanya ashobora kuvyuka ugasanga ibintu byamukomeranye bamushimuse kujya ariko barabikora kandi bibizoba no kuri. Ndabivuze ibindi ko ndavuga iherezo ry'inkotanyi, iherezo rya RDF, iherezo ya M23 riri ku musozo riko riraza je namvuga ko bakunda gutera igere rya nyuma kubera nakariro bahora bafise. Murabona ko atari ko kakimeze. Barababwiye ati nimuve muri Uvira, baranse no kuvayo, baratanga imisi nubu ntibaravayo. Ikindi kintu rero ngomba ndababwire nagerageje kukivuga ariko reka ndakije ko neza nuko South Africa, Angola na Tanzania bashoboye kwinjira vyeruye mu intambara yo muri Kongo. Kandi ibi rero byatangaje na USA hamwe na Qatar kubera ko ibi bihugu byombi biriko birakwega amaguru muri iki kibazo. Ibi bihugu rero bishimye kubifata mu minwe kubera ko ni kibazo gihanza akarere cyangwa ishobora guhanga akarere muri rusange. Rero kubona Amerika na Qatar bariko barakwega amaguru, je ingingo yo Angola, South Africa na Tanzania yo kwinjira muri iki kibazo directly je nayishimye kubera ko ntituriko turabona neza Trump ahari by'ukuri. Bamwe bariko baramwita indyarya, abandi bariko baramwita ko yo bari karakinaje zibiri. Iki kibazo twarakivuze kuva kera ati burya dufatiye kuri Tanzania, Burundi buri mu kaga, Kongo iri mu kaga na Tanzania iri mu kaga. Niyo mpamvu bari president wa Tanzania yari kweza amaguru cyane kuri iki kibazo. Rero yafashe decision nziza yo kuza muri iki kibazo. Amakuru ari nuko Tanzania yo yarungitse ingabo ibihumbi 12 bigenda mu gihugu ca Kongo biciye Karema. South Africa nayo nuko, Angola nayo nyene nuko. Ndabibutse ko president wa Angola yari hariya igihe basinya amasezerano ya Washington. Rero ndagaruka ku kijambo umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD yavuze, aravuga nti twebwe turindiriye Trump muhuza azotubwire ko byamunaniye amatwikorera akazi, sivyo? Sorry tuguma tumwa kubera ko iminota 10 ningaho uri kuravuga ni myinshi, tubabarira. Aravuga nti twebwe turindiriye itegeko. Amasezerano ya Washington avuga iki? Yavuga ko Uburundi bukura ingabo zabwo muri Kongo n'u Rwanda. U Rwanda rwaciye ruyomboka rurinjira, Abarundi bavuyeyo. Rero nkuko hari umuhuza, Abarundi ntibace bashoka binjira mu ntambara direct kubera ko bategeza kubaza umuhuza cyangwa ujya bahaye itegeko ateye mugabo ivyo batubwiye gute, bimeze gute. Rero yaravuze nti barindiye itegeko Trump ababwire ko byabananiye. Bega Trump ko tubona South Africa, Angola
na Tanzania bashoboye kwinjira muri iki kibazo, ubwo Trump ntiyoba yananiwe, ubwo Trump ntiyoba yababwiye ati ni muvyikorere. Iki ni kibazo rero cyo gutuza M23 ntizobabesha. M23 ibiyama ibikora igihe cyose, biyama ibikora igihe cyose, kidigadiga, ariko nibaza ko ubunye ari ku musozo, ubu ni ku musozo, iri ku musozo wa nyuma, kandi na Kagame arabize neza ko atabikoze yo kwisanga ari mu kaga k'intambara ikomeye, yo kwisanga ari mu kaga k'intambara ikomeye. Reka twongere dusengera abana b'u Rwanda. Nabonye batangwe no gufunga ba mama, hari witwa Munezero Fani yafunzwe azira ko ari kavuga ukuri. Yani ukuri abanyarwanda benshi barabizi ko kino kibazo cha M23 ari kibazo cyo gushora abana b'u Rwanda mu bintu by'uburofu, mu bintu bidafashe. Aho mu mama yagerageje kuvuga ati M23 ni gisirikare c'amavyi canduye kimeze nabi, amajambo atewe n'ubwo urumva, aravuga ko ari gisirikare cyo kwica gusa abana b'u Rwanda. Avuga ati twabana bacu mu barungi abiwanyu mu barungika kwiga, abiwacu mukabarungika gupfa. Niko kuri none umwana wa Kagame hoja mu intambara, umwana wa ntuzenya Kabarebe hoja mu intambara, umwana wa Evode hoja mu intambara, umwana wa Olivier Duhungire hari mu intambara. Ibi ni ibintu nyene nubivuze acafungwa, vrema. Uyu mama yagerageje gutanga intahe y'ukuntu muri famille wabo bagerageje kuvuma umwana wabo yagiyeyo yitwa Fred, baramuvuma ati pu kiya gisirikare ntibakiza. Abanyarwanda nabo ntibagitahura kubera ko nibaza ko ubu byose byamaze kuja ku mugaragaro, ibinyamakuru biravuga, abantu baravuga, bama basemereye, hageze reko bumva. So twongere tubashimire, mu mara mugira subscribe, like, share na comment, musangiza ibiganiro abandi. Tubabwira ko twagarutse, tuzotubaha amakuru buri munsi, kujya mwanya mudufasha, mudusupportinga, mu bana mudusupportinga. Turabakunda cyane, bye bye.